wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mgenzi mukuza cyo kiganiro abakunzi b'amahoro. Nagenda gukengurukire ko wamugira umwete wo gukurikira ibiganiro vyacu kandi neza yuko ufashwa n'ivyo dushikiriza. Uno munsi urace kubona rero Imana yakiza tugatumwe n'umutumire twari kumwe mu biganiro giheruka akabari Onesphore Manirakiza. Mbe Onesphore Manirakiza umuntu naho basanzwe bakuzi bo mvuga ngo Manirakiza Onesphore ninde? Manirakiza Onesphore n'umurundi akaba yubatse hanyuma ndumwe mu bazi bashengero bishingiro gitwa Shama Temple muri paruwasi yo muri Moha hanyuma nkaba ndumuyobozi wishira hamwe gitwa Antioch Foundation. Yego murakoze cyane muri uvyo byose ukora iri jambo ryo masezerano no kuba umwizigirwa ubigendera gute birakubamwo waravyumviriye ku musi urizina? Ego nivyo jewe maze imyaka 18 nkora umunsi ku munsi kwa vy'Imana biciye mashira hamwe natanguye natanguye mu gitwa Moisson pour Christ abimbozi ba Kristo narubatse ishira hamwe gitwa ivuga butumwa rishikira benshi n'ingoga evangelisation explosive i Antioch ndababwiye ndakorera n'andi mashira hamwe nk'umuhanuzi n'umumenyereza w'abarongozi. Rero iki ni umwimenyerezo nagize kuva nkiri muto ngitangura ibikorwa. Ego ni umwimenyerezo nagize kuva nkiri muto ngitangura ibikorwa hanyuma ndawugize umwimenyerezo wambereye mwiza cyane. Niho nabonye yuko uko umuntu aba umwizigirwa, uko umuntu ashitsa ivyo yavuze, uko umuntu abataguma bacunga ko hava hindura ivyo yavuze bakizigira ko ivyo babwiye ari vyo, niko bemera ukabarongora, niko bitanga inguvu zabo, niko batanga umwanya wabo, kuko bazi kutahavu bahemukira. Hanyuma rero nabonye kandi ko atari ikintu coroshe, kuko bisaba ko witanga. Rya jambo ryo mu zizaburi nizaba 13:4 ngo naho ivyo yisezanye byo gira ikiguzi mutwara agitanga, hari ikiguzi bisaba kugira ngo ubumwizigirwa. Hari umwanya utakaza, hariho inguvu utakaza, hari amahera uheba, hari amabakwe ureka karagenda kugira ngo ubumwizigirwa. Ariko umwimbu wavyo nuko abukorera, aburongoye, abo mufitanye ibyo mwasezeranye baragera hano batagisubiraho gusuzuma. Baragenda bavuga tujya nimba yabivuze nimwitekanira azogira ante azobikora. Ico gihe rero kurongora gukora ibyo ugira byose bica bigenda neza. Jewe mwimenyezo ndabwira no muhira abana banje barazi yuko nababwiye isaha niyo nyene, nababwiye aho tuzoja tuzohaja, nababwiye ikintu ho gizokogwa kiretse kitamvuyeko tuzogikora. Ivyo rero bica bituma umuntu muzima kuko ahandi uburi umuntu arimwo babiri nituzi igihe yavuze ukuri n'igihe ariko aratubesha. Uyu muntu rero atavuga ukuri atakaza ubwizigirwa. Iyo utakaje ubwizigirwa rero ubikiyoberane mu byo kuri nabo mukorana bikeka nabo nyene bazana amakenga ntibakwiyugururira. Aburongoye ntibaguha inguvu zabo zose, ntibaguha imitima yabo yose, kandi batabiguhaye ivyo mu burongozi ntushobora gutera imbere. Mu byukuri urucuba nta mubano. Ugiye kugurana udufaranga avuga ati yamara we uraje konze ko kwa naka na kwa naka. Nuvuga ngo iyo utakaje ubwizigirwa ubutakaje imigenderanire ndangabuzima yawe. Yego twibutse abari kwadukurikirana yuko twari twasomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 5 umurongo wa 4 wa 5 aho twavuze tuti ni wasezeranya isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu ushitse ico bayisezeraniye wopfuma utagira ico usezerana hakusezerana ntushitse. Iryo niryo twari twahagaze ko mu gano giheruka
no musi tugatubandanye cece turangere tutotakaza ubwo bwizigirwa. Umutumire wacu amaze kutubwira ibitari bike mu byo kwirinda gutakaza ubwizigirwa, ariko kandi ntaraheza abana yatubarira muri uko kwirinda kudatakaza ubwizigirwa cyane cyane bacyushimikira ku barongozi. Kugira ngo ubu umurongozi mwiza kwe kuba umwizigirwa, kugira ngo uronke ingufu zose zaburongoye, abantu bose bakwiyumvemwo, aho utumbire kudodora bakwakire neza ibintu nk'ivyo. Naha nyene ca tubandaniriza muri ubwo burongozi nyene. Ikindi gisabwa niki kuri ubu bwizigirwa uri kuravuga? Iri jambo umwizigirwa ku murongozi neri nini mbere ni no mu rugo n'ahariho hose. No kuvuga yuko hari ivyo wewe wiyemeza nk'umuntu, hari ivyo n'akazi kaba kavuga kagusaba gukora, hari ivyo n'amategeko aba aguhuza n'aburongoye abavuga. Tubuze rero ubwizigirwa rero kiragutse. Ninge nugendera bya bindi abantu bari biteze kugendera. Ningena ushitsa ivyo wewe warujeje gushitsa. Ningena wubahiriza amategeko arasa agenga bose, ntuyakoreshe kuri umwe mu buryo bumwe ngo ugeze ku wundi muntu aca hinduka ayo mategeko uyashire mu yindi ntumbero. Ningene udaca izangondagonde ukavuga uti no, ingingo ivuga gutya, urutonde rumeze gutya, amasezerano avuga gutya, abahembwa ngaha bahembwa twisunze ibi. Uwari we wese aje yabubona yiyumvamo canke uwo ntiyumvamwo, ndaza kumufata nk'uko amategeko canke ibitegekanijwe bivuga. Uko rero umurongozi yubahiriza ibyategekanijwe, yubahiriza urutonde rw'akazi, yubahiriza nawe nyine ivyo yemeye ko azokora, uko hari ivyo yemera nawe nyine n'ivyo asanga byarateguwe, niko yubaka, niko yemegwa, niko bamubona ko ari umwizigirwa. Uko ahindura ingingo, umwe kuri bamwe kakara, ku bandi koroha, kuri bamwe akagira kwihangana, ku bandi agakara akabambagwa, kuri bamwe agasa nk'ukoresha amategeko, ku bandi amategeko akayabika. Ntabari umwizigirwa. Kuvuga iki? Bya bindi yarahira ko azokubahiriza, kuko bamuhaye uburongozi, kuko yemeje kuzokubahiriza urwo rutonde, yemeje kuzokubahiriza ayo mategeko aganza ako kazi, aganza uburongozi yaba mu ntwaro canke mw'ishengero canke mw'ishirahamwe. Uko atubahiriza irya mategeko kandi igihe yinjira ari byo yari yiyemeje ko aje gukora, niko bavuga ati wa muntu ntavyiwe. Uko avyubahiriza ivyo avuze akabishitsa, ivyo amategeko asaba n'urutonde bisaba akabikora, nta n'uzokwibuka yava. Tubasaba kuraba n'ubwoko bwiwe, tubasaba kuraba n'intara yiwe, tuvuze ivyo twaciye muri kahize, tubasaba kuraba ko ari muremure n'uko ari mugufi. Umuntu w'umwizigirwa n'umuntu w'icubahiro, baramwubaha. Tubaraba ko ari umudamu n'uko ari umugabo. Iyo uri umuntu w'umwizigirwa, abantu benshi baba bagomba ubutungane, abantu ni bake bataba bagomba ubutungane, abantu benshi baba bagomba ko ibintu bigenda nk'uko vyateguwe. Haba hari akagwi gatoyi k'abantu batagomba ko ibintu bigenda nk'uko vyateguwe kugira bavyungukemwo. Iyo rero uhisemo inzira yo kumwizigirwa, burya rero nka gushigikirwa no gutahurwa na benshi. Naho rero mvuga n'umurongozi yashitse ivyo yemeye, iyo yubahiriza ivyo yiyemeje kuza gukora, kuko umurongozi wese ari mu kibanza aho bamwiteze ko ibintu kanaka yemeje gukora. Uko atavyubahiriza niko uburongozi bwiwe aba ariko arabwica wenyene. Habasigaye iminsi mikeya bakamubwira ati yamara wewe ngaho uriko ukora iki? Erega ibintu wavyononye, nta mahoro hari, nta muntu, nta rukundo ruhaba, nta mwumvikano haba, kuko vya bindi vyatuma abantu bagumana barabana ryiza ni wowe ujeje kuvyubahiriza, none wavyononye. Yego. Ikiganiro n'abakunzi b'amahoro. Kandi pasteur, tugarutse gatoya, abantu barahira ni benshi. Abapasteur barahira binje mu ibango, abajejwe leta, bashinga amateka, bakenguza, bashikiranganji, mukuru w'igihugu, abantu bose barahira. Kandi usanga igihugu kigizwe novuga n'indahiro. Ariko kandi harabusanga batari ko baragendera muri izo ndahiro biyemeje. Tubabwire ngo iki? Abatagendera mu ndahiro biyemeje, icambere babwira nkuko nanabivuze mu kiganiro ca mbere, ntibibaze ngo hariho bariko barononera wundi. Uwa mbere bononeye nibo n'imiryango yabo.
kuko ntibazoramba muri ubwo burongozi. Naho wogerageza ugakoresha ingufu ugahenda abantu ukarondera bagushigikira, ikinyoma kimara umunsi nikimara iki? Nikimara umwaka. Nikimara umwaka. Ni iryo jambo cariba. Iryo ni cambere. Ntuzorambira mu burongozi. Namba ugomba kurambira mu burongozi bumwizigirwa. Emera abantu baguhore kuri imvuga kuri. Emera abantu bavuga ati ryatera bwo bariraje nimba vy'ukuri ariko uri kurazana urutonde. Aho rero naho bovuga ati ngaha nahave baca kuduza hejuru. Kuko abantu barakunda umuntu agendera ivyo yiyemeje, agendera ivyo yavuze. Nakubwiye ntibanibuka niyava. Uwo muntu akundwa na bose uko benshi babaga mu rutonde. Hanyuma cya kabiri nagomba ndamubwira uwo muntu ariko yononera umuryango wiwe. Kuko abantu bazovuga abana biwe ko arabo kwanaka. Nimba yari umuntu w'ijambo n'izina ryiza n'intahe, abana biwe bazokwamana ho gateka kase. Kanyina wiwe batujya n'umwana umuntu w'umufasoni. Vuze umufasoni kuvuga umuntu w'intore, ujya mwana w'umushinga ntahe umugabo. Ariko bavuga umve uribuza kuvuga ati ujya n'umuhungu cyangwa n'umukobwa wa mugabo abesha, wa mugabo yajyagagura yasambura ishirahamwe n'iceye wacagipfu wa muntu nsumirinda bavyita gute memuke. Iyo tuko turarondera utu tuntu tugomba turonke womenga turaryohewe muga turibagira ingaruka ivyo umuntu akora biramukurikira. Cyo gituma igihe ndiko nakora ivyo ngira vyose nkwiye kwiyumvira ingaruka bizogira ku bana banje no ku muryango wanje. Kuko ari umuryango uhinduka ugira ingorane kubwo umwe mu barongozi b'uwo muryango yavyifashemwe neza. N'igihe ugira umugisha iyo bumvise ko umuntu ava ku muntu naka n'abatari bakuza avuga ati uva ku muntu naka ujya yari umuntu w'ijambo, ujya yari umuntu w'ubutungane, ujya umuntu yirengagiza abantu ingo. Rero ibuka ibyo ukwagira byose byerekeye uburongozi bwawe ntibuzotera imbere. Bwa kabiri byerekeye umuryango wawe. Hanyuma ibya gatatu uhemukiye ikibano, byaba ishengero, byaba igihugu. Iterambere mu vy'ukuri ry'igihugu riva kuko ntabantu bahiriza indahiro barahiye. Iterambere ry'ishengero riva kuko abantu bubahiriza indahiro barahiye. Iterambere ry'amashira hamwe ry'imigambi yo kwiteza imbere riva ku ndahiro abantu barahiye. Rero uko jewe womenga naronsa akantu ntibihagije ko mbona utwo jewe naronse niyumviye inyungu ya benshi. Mbere umuntu wikimaze so umuntu yiyumvira ivyo wewe, n'umuntu yiyumvira inyungu ya benshi. Rero iyo wiyumviye inyungu ya benshi bigusunikira kuba umwizigirwa no kugumana ukizigirwa. Murako cyane mu Burundi hari cyo tukora kandi urumva twese twarahiye. Umuntu agiye mu kazi aba yarahiye. Mugaza dukoresha imvuga ngo kica uwicaye. Akora twavuye ku barongozi bo hejuru twagiye ku bakozi bose cyangwa umuntu wese afise icyo ariko arakora ngo kica uwicaye. Iyo mvugo yubahiza isezerano canke no guhemuka nk'ibindi byose. Iyi mvugo no guhemuka gukomeye cyane mu bindi byose kandi Bibiliya irabigaya gose. Kica uwicaye no kuvuga iki? Ubugomvye guhana canke kunyegera ugukoresha uba wibagiye abo uri kurakorera. Ivyo bintu bivugwa n'umuntu akora ku gitsure adakora kundi ivyo ariko arakora. Aba bana ndiko ndigisha nabwiwe ko nigisha ntariko ndigisha bazova mwiki. Aba bantu babene igihugu nariko ndatunganiriza ntariko ndatunganiriza ariko bampemba ngo ndiko ndatunganiriza bazova mwiki. Bahava bataha baje gucwana kujyana kubera babuze ubumviriza. Ndigomba kuvuga uru rutonde rwo mwibarabara narinje kubahiriza mbaye mu polisi ntariko ndubahiriza. Ndiko nonera nde? Sindiko nonera abantwara. Ndiko nonera abantu bari gusanga urutonde rumeze neza, ubuzima bwabo kagenda neza, imitima yabo ikamera neza. Ibintu bya kicu wicaye birambabaza gose. Byerekana abantu bataratera imbere. Ntituratera imbere. Iyo dukoze n'abakazi nawe tuba duhanye wundi, uwa mbere tuba duhanye ni twebwe. Hanyuma n'abacu. Hanyuma n'igihugu cacu. Kuko igihugu cuzuye abacu. Cuzuye inshuti zacu. Cuzuye abo tuziga ku buraro n'uburamuko. Paulo yandika abanyefeso 6 nagomba mbwira abakristo bariko barankurikirana hoho aratomora neza ku murongo w'indava ngo mubakorera ariko avuga bashebuja. Mubakorere n'umutima bikunze nk'abakorera shobuja mukuru. Ntimube nk'abakorera abantu
ku 8 kuko muzi yuko umuntu wese yakoze iciza azocishurwa na shebuja mukuru niyo yoba umushumba canke widegemvye. Yego. Bibiliya yo yihanura abakristo naho abadukoresha batoba ariko baraturaba dukore bijya twiyemeje naho umushahara utoba ukwiye dukore nk'abadakorera uwo shebuja databuja wo mw'isi dukore tuzi yuko dukorera Imana. Je ndiko nagira utone mwe baranda umupolisi nibuke ko uretse igipolisi cyantumye hariho Imana inezerero ko niko ndabikora y'abantu babaha amahoro. Jewe ndiko ndigisha, jewe ndiko ndavura, jewe ndiko ndadandaza, jewe ndiko ndakora ibango iryo ryo ryose nahawe. Nibuke kuretse abakoresha banje bankora mu maboko nyuma y'ukwezi hariho databuja wo mwijuru agomba ko abantu bakoregwa bijya bikorwa njejwe anezerererwa kandi azompemba. Rero vy'ukuri akazi kicu wicaye bwa mbere ni imvugo y'abatizera imvugo ya kabiri ni imvugo y'abantu bariko baragirira nabi igihugu bahemukira batarabizigirwa kuvyo biyemeje. Tukwiye kwirinda gutakaza ubwizigirwa kandi kwirinda gutakaza ubwizigirwa biri mu mice myinshi. Ubwa mbere rero caheruka uratubwiye vyerekeye ugwaruka abana uravuga yuko niyo ubwiye umwana uti tuzoja hanaka nawe uravyubahiriza kugira ngo uwo mwana nawe nyene anezerwe. Tugarutse ku bavyeyi n'abana iyo ndero ugira ngo iragwiriye. Iyo ndero ntigwiriye kuko turi mu muco urimwo ibinyoma. Imigani y'abarundi irerekana yuko abarundi womenga beremerewe kubesha. Ntago handwa ku rurimi ikirenge kiriho. Indya y'umugayo iribwa n'umugabo. Hari amajambo menshi benayo. Mugabo igituma ubona abana batizigira abavyeyi babo bakuze bakarabana nabi abavyeyi bariko baranyumva ni ingena batubonye twigenza bakiri bato. Nagambwira ko rankurikirana umwana twiga agifise imyaka munsi ya 12 na 15 atwiga gute? Atwiga ingena tuvuga n'ingena dushitse ivyo twavuze. Atwiga ingena tugira ubutungane mu guhana no mu guhanura abagenzi biwe mu kubahana no kubahanura. Atwiga ingena twiyubahiriza ivyo twavuze twabasezeraniye n'ababanyi. Iyo umwana ndamubwiye ntigende babwire ko atari hondi abazi ko ndumubeshe. Ivyo nzomubwira vyose azovuga ati papa nawe wo kwemera ivyo avuga kuko nabandi yamabahenda numva. Iyo umwana umusezeranira ibintu isano yubahirize ikiringo ntucubahirize kandi ntumusigurire niba byakugoye avuga ati ivyo papa avuze canke ivyo mama avuze ntawo bigenderako mwebwe ntimutu mutwe. None wumva ari mwagera gukura uwo mwana azogukibanzikiye uretse ko ashobora no kukwigana kamera nka wewe utazokwigana azokwirinda ati papa zumwirinda ivyo avuze ntucugendereko. Narabonye ingene yabigiriye abantu na jewe ubwanje yabingiriye. Ugomba rero ku mutima w'umwana ugarurira umubera umwizigirwa. Arabibona aragogera havuga ati ko papa yabimbwiye ko mama yabimbwiye ndazi bizoba nibitaba naho bizoba vyamugoye kuko ndaza kigora. Uzorinda upfa akubaha uzoba uvyaye umuntu w'ijambo n'ijunja kandi ubufashije n'igihugu. Naho nakumvuga rero iyo ndero ntiyoroshe. Muga iyo ndero nivyarerega ibi vy'uguhemuka mu kazi ibigiye vy'uguhemuka mu burongozi tujamwo bigwibaza bihera he. None umuntu atakuze mu kibano c'ubwizigirwa yakuze babesha muhira yakuze bavuga ibi bahemuka atana kimwe cyubahirizwa ugomba niyaba umuyobozi acavyigiraho nyene biragoye. Erega umuco umuntu awuhabwa n'indero yahawe kuziko. Nikuvuga ngo niko mvuga nti iyi ndero yohega kuziko no mu mashengero ahatumara umwanya munini mu buzima bwa misi yose mu mabanga abantu bajezwa yoca yoroha. Kandi abandi bacu bavuga ngo wiba uhetse ukaba uriko wigisha uri umugongo kandi nawe ari mu mugongo nibazo gusubirira ejo. Urumva rero uko wakoze agwa kuba ari kwakora. Twokora gute kugira ngo aba duhetse aba twipfuza ko bazoba barongozi muri kazoza bamere nkuko twipfuza nyine babe abizigirwa bagumye amasezerano tugihera hehe tugishitse hehe. Umushinwa yatanze umugani usa n'uwo wiba uhetse ukaba wigishije umwana we yavuze ngo
indero yawe n'inyifato yawe iriko iravuza urwamo rwinshi ku buryo umwana atumva impanuro umuhaye. No kuvuga yuko izi mpanuro duha abana bacu yego no kubakubita tukabakubita, ibi bihano duha abo turongoye no gukara tugakara, ariko twebwe tutabigendera binyuranye nuko twebwe tumeze, niremeye ntanya ntahinduka bizana, kuko nibarajwe ishinga n'ibyo tubabwira, barajwe ishinga n'ingana tubigendera natwe. Nuko mvuga rero nti kugira ngo vy'ukuri dutegura urwaruka rw'ejo tuzosaze tunezererewe, abanyene barongora igihugu, amashira hamwe n'ingana natwe batubahiriza mu butama bwacu, kuko mu butama bwacu hajya tuzokwimbura ivyo twabivye. Nuko tuba dutanga karorero mu vyo tuvuga no mu vyo dukora, tukagendera ivyo twasezeranye, tukaba bizigirwa, tugasigura igihe byatugoye. Hamwe abantu bavuga ati ivyo avuze sino bikekeranya, ndavyizigiye kuko yama vyubahiriza, bitamugoye ndaze kwaza kubishobora. Iyo ndero bakayitubonana, kandi iyo ndero bayitubonanya bakiri bato, bazoyigendera mu kuntu bafata imiryango yabo, no mu kuntu bigenza mu kazi, no mu mabanga bazozezwa mu gihugu. Yego. Ikiganiro n'abakunzi b'amahoro. Ivyo twavuze ga pasteur, umuntu yovuga ati none twubaka amahoro gute? Muri ivyo twavuze byo kumwizigirwa no kuba no gusigumya amasezerano. Twubaka amahoro gute? Tuyatsimbataze gute koko? Iganiro n'abakunzi b'amahoro. Yaba umwene gihugu ku musozi. Yego. Yo kwiyemeza kugendera ivyo yemeje. Ivyo asabwa na leta akabikora. Ivyo asabwa n'ababanyi yiyemeje akabishitsa. Ivyo akorera abana biwe n'umuryango we akabishitsa. Mu rundi ruhande abarongora uhereye kuwo hasi wa wundi ashira mu ngiro ingingo zafashwe zo hejuru, akubahiriza ivyo ajejwe, waduga gushika mu rwego rw'ikomine, intara n'igihugu, abantu bakagendera mu vyo biyemeje, impore yoca iza, imanza zoca zigabanuka, aya mahera yakora mu butungane yoca akora ibindi, intambara n'abajeje umutekano bigo barirukanga inyuma y'abantu byoca bigabanuka, kuko sinzi kunyumva neza, aya mahera yoca akora ibindi bikorwa vy'iterambere, umubano w'abantu woca utera imbere, n'igihugu coca gitera imbere, kuko abagikorera boca bagikorera vy'ukuri batagihenda, amashira hamwe yabikorera ubwabo yoca atera imbere. Ega amahoro yoca asasagara. Abantu benshi bibaza ko amahoro ari gihe atantambara ihari. Oya, amahoro n'igihe ibintu byose bikorana neza. Iyo haraye inzara mu nda hazinduka inzigo. Amahoro n'igihe umwimbu ubonetse, umubano w'abantu kagenda neza, ibikorwa bikagurwa nk'uko byari byarategekanijwe, abantu bakubahirizwa mu gateka kiwabo. Ivyo navyo bivana hehe? Niyo umwe wese icajejwe agikoze nkuko yasezeranye, uca imanza akazica nkuko zibereye, ukora akazi gatandukanye akagakora nkuko bibereye. Mu vy'ukuri woza ubona umubano w'abantu teye imbere, urukundo rusasagaye, n'iterambere rije mu gihugu. Ego akaringa gushika bagake uko ugiye kunyitwarira wandenganije, bancira urubanza neza ugacutangara aho gacuriha uzosanga kwikwigira indishi. Murakoze cyane. Kandi n'ababuranaga baburana bitari byo baca bagabanuka, uko babona yuko uwabeshe ahabwa ijambo, niko nabandi bagomba kubesha. Mugo uko babona yuko ubeshe aherayo, abagomba kubesha bazoca bagabanuka. Uko ingingo zifatwa neza niko bagomba kuzirengera bacika intege. Uko ingingo zitubahirizwa niko abahinga bo kuzirengako baguhira. Yego. Hari ikintu bigize kuvuga cerekeye abakoresha ashaka kurenganya umuntu, hamukoza kitwara ugasanga aratsinze mu mahera menshi, bagaca bavuga ati wewe rero uzoba murenganije ni uzoyariha. Hamwe byo kubahiriza navyo nyene akarenga bashaka. Yego. Uko amategeko ari yo kubahirizwa neza abayajejwe. Mu vyukuri abaje amategeko nanje njemwo kuko ndafite ivyo ndongoye, nico duhemukira abantu. Nico duhemukira abantu. Yo yabameze neza kenshi. Nico duhemukira abantu. Uko amategeko yo kubahirizwa abayarenze ko bakayahanirwa,
nta cyahanwa leta nta cyahanwa hamwe bakayahanirwa niko abajejwe amabanga bavuga ati yewe gaye nzokwitonda imbere yuko mfata ingingo yari yose nzobanza mbaze singangabuke imbere yuko mfata ingingo yari yose uko ndazi kwizogirane izo nkurikirana yego murakoze cyane tukengurukire mwebwe badutse yompi bariko muradukurikirana nizeye neza yuko aya majambo tuganiriye ko yo kubera urufatiro rwo kubaho yo kubera urufatiro rw'ivyo ukora yo kubera urufatiro rw'ivyo uhitamwo wabura umunyeshuri mu wakanga rugeze guhitamwo ivyo uzokwiga bikubera urufatiro wumve yuko ico uhisemwo kiri mu mutima kandi wumva ukigwanira ukagitsindira kubera kiba kivuye mu mutima rero Imana ibahezagire twadushimire umutumire wacu Onesifomana ati turabakengurukiye nanje ndabakengurukiye cyane muraba kwiganiro cyagutse ntavyo hejeje atako twagutuma ko kandi sozagira ngo tukibandanye ego umuhinga umwe yavuze ngo iyo umuntu wese akubuye imbere y'inzu yiwe igisagara cyakaka onjewe no bumwizigirwa ngashize ivyo nasezeranye nawe ukabikora uyu yadukurikiranye akabumwizigirwa igihugu cyo cyakaka yego murako cyane nuko rero turakengurukiye inshuti mugenzi twizeye neza yuko ugiye kuba umwizigirwa aho utumbereye kandi ivyo bikoze neza igihugu aho uba aho ukorera bizoca bigenda neza ivyo wasezeranye ivyo warahiye ubishire mu ngiro naho bitaha Imana ibahezagire niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email TWR Burundi @gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri Whatsapp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.